banywanyi ba Kazuza FM namwe bakunzi bagenzi b'ikiganiro cacu Deutschkurs ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi nguko mubimenyereye ni kiganiro mutegurirwa na Centre multiculturel allemand iri mu kigo ca kaminuza y'u Burundi mutegurirwa nico gisata mukagishikirizwa na jewe Paul ndayihereje. Ni kiganiro nguko musanzwe mubizi cihaye intumbero imwe rudende gutanga intererano gufasha uwo wese yifuza kumenya kumva gusoma kuvuga no kwandika ururimi rw'ikidagi. None mu kiganiro c'uyu munsi tuza gushimikira kuki turaza kugaruka muri iki kiganiro c'uno munsi ku murwi w'amajambo umurwi w'amajambo bita verben. Verben ni au pluriel ya verbe naryo ni irivuga un verbe au singulier, verbe au pluriel kuko ururimi rufise plusieurs verbes différentes. Turaza kugaruka kuri uyo murwi aho mu ntambwe ya mbere tuza kwibukanya mbega ico kintu c'imirwi y'amajambo yo niki. Iyo mirwi yashizwa habona n'ivyigwa vyakozwe ku rurimi rw'ikidagi aho basanze yuko urwo rurimi rugizwe koko n'amajambo bagira ko barayafata ayo majambo bivanye n'ivyo bonyene bifatiye comme critère de identification, comme critère de sélection, bagiye baracamwo ayo majambo agize ururimi mu mirwi itandukanye. Rero icyo tugiye kuganira ko tugaruka ku murwi umwe muri ya mirwi uko yose hamwe ari 8. Reka twibukanye uko iyo mirwi ari 8 igize ururimi rw'ikidagi. Turaza kubona rero aho uyo murwi ikiwuranga cane tuze kwihatira kumenya no kubona amaverbe angahe. Reka mbere ndabivuge ntobora amaverbe atandatu yisangije umurwi. Ayo maverbe uko ari 6 rero yisangije umurwi. Uwo murwi nawo urafise ingene witwa. Uyo murwi w'amajambo agize ururimi rw'ikidagi mu murwi w'amaverbe, mu murwi w'amarivuga bayita modal verben. Ngiki ico tugiye kwisunga muri iki kiganiro aho tuza kubona ibitandukanya ayo maverbe n'ayandi maverbe dusanzwe tuzi kandi nayo nkuko tubizi yitwa ukundi. Ni intambwe rero uno munsi tugize. Twari tuzi ko les verbes zihari
kwari umurwi w'amajambo. Uyu munsi rero turaza kubona umurwi novuga specific. Mbega ni giki kigize la spécificité w'uwo murwi? Turaza kuyibona au niveau de la forme, cane cane turaza kubibonera ku kungene ayo majambo akoreshwa. Ivyo bita mu kidagi die forme, la forme y'ayo majambo, e cane cane die Verwendung, ingene iryo jambo rikoreshwa mu rurimi rw'ikidagi. Ururimi rw'ikidagi nk'uko dusanzwe twarabibonye twarabivuze, n'ururimi rugizwe n'amajambo nk'izindi ndimi zose. Ayo majambo rero barayashize hamwe, abahinga baravyihweza baravyiga gushikaho basohora icegeranyo. Muri ico cegeranyo rero niho dusanga hari imirwi 8 twibukanye. Muri iyo mirwi 8 hari uyu tugiye kuganirako, umurwi w'amaverben. Naho tuza kwisunga kuma modal verb, tuza kuyibona mu kanya. Mugabo umurwi nyamukuru n'umurwi bita verben. Muri uwo murwi munini hariho iyindi mirwi ifatiye ku bindi baba barashize ahabona, bagaca bazita rero amazina atandukanye. Uyundi mugwi w'amajambo nivyo bita article. Uyo murwi wiswe article nawone ugizwe n'amasugroupe, sous-catégorie de mots. Twibukanye mu kuvuga abiri atatu naharenga. Hari unbestimmter Artikel canke indefiniter Artikel. Mu murwi w'ama article, une catégorie de mots y'ikidagi bita article, harimwo unbestimmter Artikel canke indefiniter Artikel. Muri uyo murwi wa article hariho une autre sous-catégorie, un sous-groupe de mots dans la même famille de mots articles bita bestimmte canke definite Artikel. Bestimmte canke definite Artikel. Uyundi musugroupe novuga mugabo nkacangeza ngaha kubijanye na article nizo bita possessive article. Possessive article. Nguyu murwi wa mbere mu mirwi 8 igize ururimi rw'ikidagi. N'umugwi bita article, ukaba ufise amasugroupe, amasous-catégorie mpejeje kwibutsa atatu gusa, mugabo hariho n'izindi zirenga. Umurwi wa mbere, umurwi bita article avec ses sous-groupes. Umurwi wa kabiri muri ya mirwi 8 ni nomen. Nomen n'umurwi w'amajambo nawo nyine ufise ikiwuranga. Aha ikintu nyamukuru
no kwibutsa nuko mu kidagi nomen yose ishobora kuja mu mirwi itatu itandukanye. Hari nomen masculin, hari nomen féminin, hakaba na nomen neutre. Nibi bita genre mu kidagi genus. Genus nivyo, c'est un mot emprunté du latin. Genus mugabo nta kindi isigura atari le genre. Mugabo muravyibuka kandi mwavyumvise neza, genre mu kidagi ni genre zitatu. Bisigura yuko iyo umuntu ariko aravuga eine Nomen ni jambo, iryo jambo naryo rishobora kuja mu murwi w'ama nomen masculin, mu murwi w'amajambo w'ama nomen féminin, canke umurwi utari ni masculin ni féminin bita neutrum. Neutrum canke mbere na neutral. Ururimi rw'ikidagi rero novuga ngiki kimwe muri vyinshi qui fait effectivement la caractéristique de la langue. L'existence de trois genres. Iyo bariko bavuga umurwi w'amanomen. Arico gituma ari extrêmement important. Iyo uhuye na un nomen, iyo uhuye n'ijambo nomen, il est extrêmement important yuko umenya mbega iri jambo ni masculin, ni neutre canke ni féminin. Birakomeye kuko birafise inkwirikizi au niveau de la communication. Communication parlée canke communication écrite. Ibi navyo nyine twaravyize twarabibonye, ni hamwe bavuga ibintu vya kazus. Kazus muravyibuka, hakaba ari kazus zine mu kidagi. Hari nominatif, hari accusatif, datif na genitif. Le fait que les mots, les nomen aient en fait trois genres différents, birafise inkwirikizi sur les différentes formes que peuvent avoir, que peuvent revêtir un nomen dans un contexte concret. Muri nominatif, la forme de tel article, tuvuga karorero, ne sera pas nécessairement la même forme que si le même nomen se trouve dans un contexte de accusatif, de datif canke de genitif. Naha mvuga nti birakomeye, birahambaye ko dès le départ wumvise eine nomen nshasha umenya dans quelle catégorie en termes de genre iyo nomen uyishira. Turetse rero la forme selon les genres, turetse les formes selon le casus, les nomen zirahindura rimwe rimwe de forme bivanye n'iki, bivanye nuko ari singulier canke plural. Aha, sur le plan grammatical bavyita numerus. Numerus. Hari genitif, genre zitatu féminine, neutrum
canke neutral canke masculine. Hakaba na numerus. Numerus si kindi ni singulier, la forme du singulier et la forme du pluriel. Et oui, ikidagi nuko cubatse. Iyo uvuze umunyeshure, Schüler, umunyeshure, der Schüler, Schüler ni genus masculine, arico gituma bavuga bakandika der. Reka tuvuga umunyeshure w'umukobwa, umwigeme, umufasoni. Bazovuga muri iki gihe kandi bikandikwa ubudasa, bazovuga Schülerin, Schülerin, die Schülerin. Canke umuntu yiga amashuri au niveau universitaire bazomwita student. Student. Der Student gihe ari umusore ari umuhungu, n'umukobwa, n'umudamu, ni die Studentin. Mwumvise ko à chaque fois la forme du nomen change selon que ari masculine, neutrum canke féminine. Akarorero ka neutrum ni igitabo. Igitabo. Igitabo mu kidage ni Buch. Shirako genus ni das Buch. Das Buch. Mugabe igihe hari ibitabo vyinshi, ari igitabo kirenga kimwe, genus ni plural. Numerus, murantunga. Numerus igihe ari igitabo kirenga kimwe ni Bücher. Ni Bücher. Rero ngaha nukwagabira nukwama umuntu yabimenye igihe uhuye na umurwi canke un mot qui fait partie y'umugwi wa nomen, menya birahambaye kandi birakomeye. Menya mbega iryo jambo ni masculin, quel est son genus, quel est son genre. Mbega quel est son numerus, ni singulier canke ni pluriel. Kuko nta règle muntu yoza ngaho akenonsa akavuga ati riho oya, novuga ko chaque nomen ifise sa petite histoire kubijanye n'iki, kubijanye na genus, ibijanye na numerus. Ibi navyo bikagira inkwirikizi sur les différentes formes ry'iyo jambo, selon ko ari numerus, selon ko ari nominative, accusative, dative canke genitive. Nta regle ihari no kubimenya, maze kubimenya ukabifata ku mutwe. Uyo wari umurwi wa kabiri. Mbere wa gatatu ko twaheriye kuri les verbes. Umurwi ukurikira ni pronomen. Pronomen ni uwo mugwi w'amajambo mu vy'ukuri uri mu kibanza c'uwundi kwa yandi majambo. Urashobora kuvuga uti umunyeshuri yacerewe. Der Schüler ist spät angekommen. Yashitse ateba. Die Schülerin ist spät angekommen. Ubu ni wa mukobwa. Ngaha rero mwumvise yuko ndashobora gufata der Schüler, der Student, nkayisubiriza
der Schüler, der Student, ntagomba gusubiramwo iryo jambo, ndashobora kwisubiriza iyindi jambo bita pronomen. Pronomen ni rirya jambo riri mu kibanza cirindi, kumvo izi canke ziriya ntagomvye gusubiramo iryo jambo. Der Student ist spät angekommen. Der Student hat den Bus verpasst. Umunyeshure yacerewe, gaca ntanga imvo yuko yashitse acerewe, ntiyaronse ingene yiyunguruza. Singomvye gusubiramwo der Schüler, der Student, ariyo sujet, l'auteur d'une action, l'action consistant à arriver avec retard. Yashitse kubera iki? Der Student hat den Bus verpasst. Yabuze ingene yiyunguruza. Singomvye pour des raisons de qualité de style, cane cane ari nka mungane abira kurikirana, ndashobora kudasubiramo ikindi kizwi. Ikintu kizwi ni iki? Nurya munyeshure, der Schüler canke die Schülerin, der Student canke die Studentin yagize iki? Yashitse acerewe. Nkayisubiriza ko na igihe ari masculin, ari umuhungu, umugabo, canke zi igihe ari umukobwa, umufasoni canke umwigeme. N'umurwi bita pronomen, umurwi w'amajambo mu vy'ukuri ariho kubera tutagomvye gusubiramwo irindi jambo. Umurwi ukurikira n'ibintu bitwa adverb. Adverb au pluriel ni adverbien. Akarorero: heute, uyu munsi, morgen, ejo, nächste Woche. Rero ngaha il s'agit de mots zifise bien sûr signification différenciée selon le contexte na zone, qui font partie d'un groupe, d'un de ces 8 groupes que compte l'allemand. Umugwi ukurikira ni adjectif. Adjectifs, ce sont ces mots qui, en réalité, dans la communication de tous les jours, ikora iki? Igutuma ushobora kuvuga icyo ufise muri wewe canke ingene ubona ikintu canke umuntu. Ce sont des mots qui vous servent dans la communication pour exprimer icyo ubona canke ivyo wabayemo. Adjectif. Klein, petit. Au contraire, gros. Ivyo twarabibonye. Uyundi mugwi n'umurwi bita umurwi w'amajambo yita preposition. Preposition. Preposition n'umurwi w'amajambo qu'on a identifié mu kidagi. En réalité, ugufasha toujours dans la communication de situer ikintu canke umuntu par rapport ya ikindi kintu canke uyundi muntu. Mbega ca gitabo canje kiri? Igitabo cawe kiri harya ku meza. Ndiko ndondere igitabo aho kiri. Sinshobora kuvuga aho igitabo kiri ntakoresheje iryo jambo bita preposition. Nukuvuga iki? N'utujambo tugufi tubaho mugabo dufise une certaine influence dans la communication et même dans la forme. Kuko selon qu'on a iyi canke iriya, il y a aussi changement de forme de mot. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch steht canke liegt im Schrank. Das Buch liegt im Regal. N'uburorero ntanze hari im Regal, im ni kanaka preposition. Auf dem Tisch, auf ni aga preposition.
uyundi murwi n'umurwi bita conjonction. Uwo murwi nawone ugizwe n'amajambo uhuriye ku kintu, leur fonction grammaticale n'étant que liée deux parties d'une phrase. C'est ubwoko nabwo butandukanye. Voilà très brièvement revu la liste des différents groupes constitués à partir de tous les mots existants dans la langue allemande. La langue allemande igizwe n'amajambo, ayo majambo ont fait l'objet d'études de spécialistes de la langue, ariko kuyaca mu imirwi umunani duhejeje kuvyibukanya. Rero mu kiganiro gikurikira tuzoca twihweza ingene umugwi umwe ari wo verbe, verben au pluriel, et particulièrement umurwi umwe muri uyo murwi, parce que twumvise yuko hari la langue comme telle, hakaba des groupes, hakaba des sous-groupes. Dans les 8 groupes duhejeje kwibukanya, mwabyumvise nagiye ndabigarukako ndabica ku mayange, hariho aussi des sous-groupes. Reka rero mu kiganiro gikurikira tuzogaruka ku murwi w'amaverbe, verben au pluriel, avec un accent particulier sur une catégorie bita modal verbe. Mwakoze kubana natwe, reka ndabifurize kuroranirwa, ndababwira nti naho butaha Imana ibahe.